bukora wiwe yokira gute aha urumva hari inzira zibiri hari ufise inyota w'idayimoni imubwira ati genda ukore ahe none bwati je n'ubuzima bubi ninabiheba ndaja kwana kubuze kubiheba n'ivyari kibazo muga none ndakora iki inzira umuntu nguwo aje ukubwira ati wewe none je ndabiheba mugabo ndajahe singira akazi nta wuntunze ndimenye kandi ntunzwe n'ubuzima nyene umufasha uwo muntu reka dukurikirana kuko ndazi ko hari abagiye kudukurikirana na hari n'abariko baradukurikirana ubunyene pastor ubundi urumva yo n'umuti hariho umuti ingwara hari n'umuti n'ingene bawufata uko muganga atangwa gupima ingwara kayo watwetse ingwara yego n'umuti none banawufata gute ubone bagwaye kinini niwazimira nyinshi zazikwica urakoze cyane pastor ico muvuze n'ukuri hariho abantu bakora ubusambanyi bifatishije ijambo rivuga ngo reka ndabikore kugira ngo ndonka gasabone cyangwa ndonka kuntu ndya ndibuka ko naje bari bigeze kumbwira ngo ndamugurira igitumbura cy'amajana 2 ngo duce tugenda dusambane basi uko yarashonje mbo ibi bihe rero ibi igihe ico kujyanye no guhuza ibitsina n'umuntu bubusambanye nico nakubwiye ko satani akirungika mu muntu bivanye nuko uwo muntu ameze abarondera ukunamufata ubusambanyi ubwo ari bwo bwose ukenye cyangwa ufise amafaranga ari ivyifuzo vyawe cyangwa ari bifatiye kuri by'ubuzima ugusambana uko ariko kose ni icyaha imbere y'Imana kandi uvuze ngo nari nshonje ngo nahisemo gusambana kubera nshonje ivyo ni ivyiyumviro bitegwa na satani bica muri iyo nzira nyene mwenga ni barabara rifashe wozanire impamvu ariko gusambana uko ariko kose ukenye cyangwa utunze ni icyaha hanyuma kandi igihe cyose ubwo busambanyi buza ubundi bwo ni systeme ya satani akoresha mu bijanye no kukwereka impamvu mu kukwereka impamvu oroke rero yabo umuntu yarashonje avuga ati ko ashonje akarorero hagacaza abantu nico gituma hacaza no muri no cadre hacaza abantu bafise ibitumbura cyangwa bafise umuceri baca babikwereka meme nko ku banyeshuri hari n'abanyeshuri usanga hacaza abantu babagabo uri nk'umwigeme hagacaza abantu babagabo bavuga ngo ndaguha amahera kugira uronke telefone ndaguha amafaranga kugira ngo uronke minervale ndaguha ngo nyemera hari n'abandi batanga amanota bavuga ngo ndaguha amanota ngo mugabo wemere ugire ico cha ivyo rero byose biza muri ubwo buryo mu gihe na satani ararungika abandi bantu apana yacinye kuri wewe ararungika abandi bantu baza kukwigisha rero bagaca baza bakinjira muri ya seruvu yawe no muri bya bibazo byawe bagaca bikwereka mu mutwe wowe ugaca ubibona ugaca kuvyiyumvirako umuhinga rero na akona gatego karungitswe na satani kugira ngo umuntu abohwe utibukiyemo gusukihenda nireka ndabikore kubera ubuzima bubi ugatibukira mugacuja mu burubwo busamanye ngo ubuzima bubi tayari arakuboshe rero kwakonke yari kararondera erega akikubwira akikwigisha abikwigisha kugira ngo akurondere inzira yo kugufata satani nukukwigisha rero gusa kwemera wewe ari ubuzima bubi ufise ari kubera ukenye ho ucukena nagusumba ucukena ugaja mu bagogura umukobwa ucutwara inda yishushu bwa bukenere bwogo buce bw'imiriti pri umuntu agacaca mu magogwa mabi atarafise usikora batwaye inda kwere bitumbura imbombo ifana citron ngo ndaguha gafanagura nyotewe agaca mwinjiza mu kioski mu kioski kamwinjiza ico gitumbura niyo fana agaca ava yamusambanije amagogwa rero uzorare intaye zabo bantu baba bafise amagogwa mabi arenze cyage nayanzara y'umusumwe bari bafise rero inzira yose ubwo busambanyi uko vyo barisa kose nimba ukenye nimba ushonje nimba unyotewe nimba ubuzahuba genda usenge Imana wegera Imana nimba umuteguje uje kugira ngo satana gutware wese upfe nabi gusumba ego reka dukomeze kumbure dutere twegeranya uko ndabona kanya karako sawa murakoze cyane reka dushire ku ndunduro ngira w'uyu mwanya tuze dukomeze n'igice kigira kumbure gatatu kimwe cya kabiri murakoze reka turangirize kuri idayimoni kuri iki gice turangirize kuri idayimoni nagakoko bitakanyamasyo aka gakoko kakanyamasyo nagakoko kagenda bukebuke kitonze cyane katihuta mu buzima bwacu aka gakoko rero mu buzima bwaho kagenda pole pole nikihuta mu bintu satana aragakoresha niyo dayimoni mbi satana akoresha mu kijanye n'ubunebwe hari abantu bagomba kubaho mu buzima bworoshe kwisi bakagomba kubaho barya badakoze ntacagomba guhereza amaboko ariko agomba kwibera kwirigara
aguma yirabira imodoka zimanuka n'iziduga aha nari kumshika ari urumva ikarata hageze ya karata zifise ubwoko zirimo hariho amabibi n'amabwana akaguma ari zingo ngo ndamurongoye agahera mu gatondo gushika ku mugoroba ngo ndamurongoye abandi naho ngo nariye inka ngo umwe ngo nayiriye agashika ku mugoroba yariye ngo inka nyinshi mugabo agataha atanivye matanye mugabo yariye inka nyinshi. Rero ivyo byose hari n'abandi satana idemon irungika mu mafilme akirirwa mu filme mu cinema ari aba filme za Jackie ni za Commande ni za Jetri kuva mu gatondo gushika ku mugoroba nivyo arimwo byatewe n'ino daimon ngomba nkwereke ngeze ngaha ndarira ngeze ngaha kuko abantu bacu benshi baratewe n'ino daimon agaca mu buzima batobaye mu kubera ino daimon akabaho atagomba gukora mugabo ngomba ndakubwire umuntu wari we wese natagomvye gukora inzara iramufata saa sita haragera agaca yumva mu nda kiriko iragonyonzora agaca yipfuza kuza kurya none kutakoze wiriwe mu filime no mu ikarata no mu rubugu no muri birya bintu by'ibikino none ko wavyiriwemwo ukabushaka kurya ivyo byo kurya uraza kubikura he Bibiliya nyine ivuga ngo udashaka gukora ngo ntakarye none nawe wiriwe muri ibyo mugabo kandi ukeneye kurya ukagomba none baza kuza kubikura he amabwa mabi ahagaze ngaha iyi daimon isiza kukwigisha ati nakundi ati rero genda urabe kwa naka urabe batetse nibo bantu bambere bacha batangura kuza gusega akacitangura kuza gusega arigereje gusega kwa naka nawe yiri yabiri icuya akayamwima uyu nyene yatewe na demoni wacagurukana umutima mubi agacatangura gushavurira Imana kw'Imana witamuhezagira Imana itamubona Imana itamuhumugisha urumva Imana itamugirira neza iyi daimon gacize kamubwira nterega burya wowe Imana ntikuzi atahebwe Imana yaranakwibagiye ninakubona ahubwo barakwanga uwiri wararondera kuko ku mugoroba uwiri wararondera yarushe acagenda hana gacafata ka brushete yaronse amahera yakoze none ngo ajya weye ukango tuva utucimanza zimwe zasaze ishari ryisha ugacuvuga tereka ndondera ibirozi byinshi ndondere n'isharo ndamwice apaveho rero batewe n'ino daimoni agira ubuzima bubi muri urwo rugezo no shobora gusobanura kuva mu gatondo gushika ku mugoroba abantu rero zosanga bifuza gukora bifuza kurya batakoze babatewe n'ino daimoni ikindi muri urwo rugezo bagera mu bihe byo kwihebura bakiganyira kumva ko by'ukuri ko kuyisata cabereyeho ino daimoni rero bimufasha agaca baho yihebuye yiganyiye yumva ko vraiment ataciza kiri muri we hanyuma akangungura kanyuma idaimoni kimugiye aterega mu bisanzwe ntacubereyeho ukwiriye gupfa ukiyahura aca rero yimvira akabona ku isi yose yamwanse ibintu byose byabaye nabi kuko ahagaze kwibarabara abona inzu nziza nawe agasanga ntayafise abona imodoka nziza akaba ntayafise n'uburyo bubiri hariho uburyo satana acamwereka ko akwiye gupfa akiyahura abo baragenda bakiyahura bakavuga ati no kwisi mbona atakamaro agaca duga hejuru ku etaje agaca yitiburira hasi cyangwa agenda akamanika iziriko hejuru agaca yita mu izosi wowe gahaba bihetse hariho n'abandi rero satana ajabwira ngo rega raba kwa kanaka none kwa kanaka ivyo wowe ukeneye barabifise akabarungika kwiba hariho abaja kwiba barungitswe n'ino daimoni kuko bo batarondeye mugabo akigishwa kuza kumena amazu rero i daimoni gacimuhindira kuza kumena amazu kugira ngo arondere bijya bintu yarakeneye satani yamubwiye ko akwiye kuronka nawe abigire hari gihe aza kumena inzu mwene inzu nawo munsi yateramye yabuze n'agatiro agaca yumva bariko barasokora amatafari mu nzu agakumbure mu nzu arafise igipanga agaca tondana igipanga wowe uza kushora umutwe n'amaboko mugiye kwinjira agaca kutema atagutemye nagufashe ugatombora abantu bakaza bagakoma induru gufata igisuma bakujana kuri police ukabukiza ugacuja mu gasho ukavundira mu gasho rero haraba ubwo buzima biturutse kuri no daimoni itera ubuzima itera intege nke abantu nico gituma uzobona abantu bose baja kubapfumu nta kindi kibatuma nino daimoni umuntu araza avuga ati yewe iyi ngwara nawe uri mu buzima bubi tugende ku mukozi w'Imana akarani tugende muri repentance bagusengere turabe ko wokira ukamererwa neza ntihari abakozi b'Imana Imana irabakoresha bikagenda neza nisha nigororiyoza ko bamusengeye atakize nigasupari ko bamusengeye atakize ati iyo daimoni gacimyingisha cyane agacaza n'undi muntu ikanungika n'undi muntu ngo yo ngo bari ngo n'abayisikro ngo nibo nupfukize wa muntu agaca yumva kumenya na hariya ntiyojayo mugabo abonyene agaca mwigisha yamubwira ati ahubwo gusa ndafise uwundi muntu akorera hariya mu mwonga mu bitoke tugiye
ebana w'ikibazo cyawe n'akanya gatoya agaca kujana ku mupfumu aho kavyemera ugacujana ubutunzi bwawe bwose ku mupfumu umuntu yakaroha muri ubwo buryo idayimoni nimbi pastor tuzoyisubira ikindi gihe murakoze Imana ibahezagire mwe mwakomeje kudukurikirana urumva ko ari urugamba kiganiro n'urugamba canke ruri hagati y'umuntu na satani ingene umuntu yo kwiyambura satani hanyuma ubwiza bw'Imana bukaba muri Imana ibahezagire rero kumbure tuzogaruka twabonye ingena umuntu yononekara akorejwe na satani agahamagara ivyiwe bivanye n'ingene umuntu ameze uzi ngena bafashe Samusoni babwiye Samusoni ngo nihe kamba yoshira kumuboha urumva ikamba tuvuge ko ari kimwe muri ibi ni kimwe muri ibi bahamagaye bati tubarize tumaderira gene mubaze de Samusoni ikamba yo muboha kuko twese nitwo buhwa n'ikamba imwe hariho urumva hari ababohwa n'ibihuba igihuba kikabohwa ariko Samusoni we yaravuze ikamba bati jewe buriya inkome zanje aho ziri zose aho noca ndenduka nigeze kubaza umukristo umwe abantu buriya turiko turasenga hano ahanyene kuri cyaniro turiko turasenga niba burya ikintu cyo kuvana hano ndamuhanga nk'ahantu wogenda bakaguha amafaranga urabona twe nta dutanga hano nta nayariho bashaka kunasenga nta ntoronke nibiyoba ubona nk'ahantu wogenda bakaguha nk'ibihumbi 10 umusohotse bumva wo gumanga ngo yongo no cyangenda urumva basi nuko kandi yaranagiye yawe urumva yaranagiye ibyo yavuze byabaye byo nyine urumva 10,000 ariko hari n'utoboha na 10,000 urumva rero hari amakamba ayoboha abantu hariho uwinzoga zitakiboha hari ubusame butoboha mugabo ugasanga afise inzigo umukorera akamutitaye ko tuzogishikako urumva hari abantu rero bazi ko bagorotse kubera bahebye binini ariko nabitebye duto tobaza kujya bita duto nani bahezageye mwese mwadukurikiranye nimba warashoboye binini nabitoyi ndategwana urugamba rwo kubishobora ikiganiro cyari kuri Senga TV channel yacu no kuri Facebook muraza kugikurikiranaho Imana ibahezagire yego ariko kandi tutararangiza pastor yibutse hamwe umuntu yogira ikibazo adatahuri agashaka gusobanukirwa mu adresse yego aho turiko turakora ni mu Carama bahita ku masengero abiri n'urusengero rw'iyo bya Fime no Eglise de l'Opantase et de Repos en Jésus-Christ ni mu Carama ni ku masengero abiri wifuza kuduhamagara turaza gushiraho nimero zacu ni 75 amajana 75 atandatu na 44 amajana 8 na 44 kandi muradukurikirana no kuri Buja FM buri wa kane isaa 9 z'ijoro tuba dutanguye ikiganiro inkombe z'amasengesho kugeza isaa 11 no kuwa gatandatu isaha 9 z'ijoro kugeza isaha 11 no ku munsi w'Imana isaha 2 kugeza isaha 3 uretse ko Buja FM barayimuye abantu baragira bikurikirana barayimuye aho yaho rikorera yagiye gukorera handi kugira ngo hariho ibiganiro bitereko bihaca ureko bitunganya neza kumbure vuba ibiganiro byasura kuhaca bariko batunganya umva ahantu hashashe nayo muravyumva n'ivyasura gukora tosha gukurikirana ibiganiro nkuko byamye ntabwo twebwe twacisha ibiganiro twenyene n'abandi bakozi Imana bahora bicisha ubu ntabyo biko biracaho kugeza batunganije umva ahantu hashashe byose bashize ku murongo murakoze rero Imana ibahezagire kandi Imana ibagire neza reka turangize dusenga kubari hano reka dusenge ushaka kuburwaye kawifuza igitangaza banze ukuremo ibintu humvise nimba ugomba gutabagwa nivyo abantu bazago tubasengere babohoke batabagwe bagira umugisha bagire ama mariage baroranigwe ubuzima buze nivyo narababwiye ubushize ngo kugira igitangaza kiza cyangwa umuvugisha yikubwire abavugisha barahari turaduhanurira abantu ariko kugira igitangaza kiza ubundi hari Imana yatubwiye kuri twe yabwiye yemengo narakumbuye mu nda ya mama wawe narinda kuzi kandi nagushizeho kumuhanuzi w'amahanga ukuvuga Yeremiya nta ushaka kuvuka uri umwana bitabaye nko kwa Yeremiya mugabo akaza umuhanuzi akavuga ati wewe uzobiki
ntukibaye kubera umuhanuzi akivuze ukibaye kubera Imana y'icyo yateguye hari ibyo Imana yateguye kuri twebwe iyo information cyangwa amakuru tuyahabwa n'abahanuzi rero icyo uzoba cyo kirahari hari igihe abantu baza bati none ko bamuvuga ibyo kandi batuzi ko ari umunyabyaha eka n'ibyo Imana yateguye kuri we n'ibyo Imana imuvugaho n'ibiriho kuri we Imana ishimwe ariko kugira bize bishike bijye babwiwe byose badusohora ibintu byose umusohora Imana ibahezagire kandi Imana ibagire neza hari abantu bagomba kuza ngo urumva ngo jewe uzi ko Abrahamu yatava kwa Loti yatava kwa Tera umugisha ni yari kuronka ariko Imana hegere muvuze nawe banzuveyo haleluya bano mwese muza butugana bano mwese mugenda mwinjira hirya no hino abantu bagenda bakinjira buri mu CARAMA mu Gatunguru bakabari ari cyuma cy'amasengesho cyose n'iminsi kiba akamagenda oya ntibisaba kugumutembera ku misozi rihamo karara ku musozi asenga handi akarara handi ntibisaba ko wiruka cyane oya bandu sohora ibi naho sohora mu nzi wawe suko ntakunda kuja ku misozi ndanje narahasengeye ndanahasengera ariko ntibizoza ngo nuko waje ku musozi oya ku musozi n'ahantu umuntu ashobora kugenda kubera kuko waje urumva usengeye muhira hari igihe abana baza bagakomanga umunyu waheze ngo amavuta ntaye ariko uri ku musozi uri kure wagiye ahantu kure nta muntu agusangayo n'aba bati naho tubikeneye turihangana zose ariko uri ngaha barakomanga nicyo kituma umuntu ajya ku musozi n'ahantu hiherereye n'ahantu ayandi makonegisiyo ahagarika si bivuze ngo niho uca wishyurwa oya Imana ibahezagire umuntu kwishyurwa nk'uko kwishyura ku misozi ariko mu gihe umutima ibintu byose wabisohoye Imana ibahezagire rero Imana ibahe umugisha reka turangize dusenga kumbure mukozi w'Imana asenga Imana murakoze cyane mwese badukurikiranye umwami Yesu abahezagire kaze gusero nitworeka gushengera umuntu wese yumva ko muri yaboshwe na kimwe muri ibi twamaze kuvuga ego urashaka kuvuga ngo ndanje ndashaka ko bisohoka ibi ndashaka ko bivamo inzira twayibonye niyi no gusohora Satani nico gituma birivuga ngo tugamburukire Imana reka rero dusengera isengesha uri nawe uce bugufi wizere niwamara kwizera ugafatikanya natwe muri risengesho Yesu araza guhindura ibihe bishasha bize muri wewe reka dusenge mu izina rya Yesu dusengane nawe uri kuragudukurikira kandi wifuza gufashwa n'Imana Imana yaje gutabara data mu izina rya Yesu turagushimiye ko tugiriye neza kuko ari amahirwe tubonye rero mwaya mahirwe ni mazima turatawe urukundo rwawe ko ruhambaye iyi niyo revelation nuko dutahura umugambi wawe ku buzima bwacu ndasengeye uyu muntu wese ariko aranyumviriza uyu muntu wese ariko arumva ko hari ibyamuboshe ndavuze ngo mu izina rya Yesu uhereye none ko amaze kumva ku buzima bwe bwagoranye hari ibyamuboshe kandi akaba yifuza gutabarwa nyemerera mwami wanje Yesu Kristo nsabe mu izina ryawe kugira ngo imbaraga zikomeye zimanuke muri we kuko umutima wamaze kuvyumva ko agomba ko bivamwe kandi akaba yizeye reka bisohoke reka Satani ave muri we reka amateka ahinduke iyo nyota isohoke ibyo byose byamugwanya bisohoke kugira ngo mu rugamba arimo ahabwe imbaraga uhereye none atangure kubunesha ndatuye ubuzima bwo kunesha ku buzima bwawe mu izina rya Yesu kugira ngo ivyakugwanya ibyo Satani yateze ibyo abadayimoni bagutega uhereye no munsi bitegurwe ntibikongere kugaragara ku buzima bwawe wewe uri muzima wewe urakomeye wewe Yesu ari kumwe nawe amateka meza araserutse kuko uhisemo kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe itengi urakoze Kristo Yesu kuko bigenjeje neza kandi ibihe byiza bikabije turashimye Kristo Yesu kutugiriye neza ukaduha amateka ibihe byiza nk'ibi bisigaye uhezagire iyi TV uyihumugisha uhezagira bungere uhezagira abakora muri ibi bikorwa byo bose ubaha umugisha ico barakibici wawe mu izina rya Yesu amen reka tukwinginge ngo uze kugira partage cyangwa s'abone kugira abantu bose bakwigwe n'ubutumwa bwiza bashigirwe n'aya makuru Imana ibahezagire barahezagire amen murakoze